Uburundi bwoba bugiye kwinjira mu matsinda yo kurondera itike yo gukina igikombe ca Afrika kane 2027 butiriwe barakina na Chad. Ico kibazo cazindutse kuri uyu munsi wa gatatu itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026 cibazwa n'ibinyamakuru bitandukanye bikomakomeye kandi vyizewe cyane mu makuru y'inkino yo ku mugabane wa Afrika. Muti ivyo binyamakuru bivuga ko iki? Ndabaramukije, nitwa Wilfried Irambona bantazira wifi. Ikinyamakuru ni Wifi Sport gikorera kuri Facebook na YouTube canke WRFI Sport ivana kuntu wumva kivuga. Kaze midonido y'iyi nkuru. Hari amakenga yuko umugwi serukiragihugu wa Chad Lesao ushobora kutitabira inkino zibiri z'umupira w'amaguru zitegekanijwe no mu giserukiragihugu w'u Burundi intamba mu rugamba itariki 25 n'itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu nyene turimwo mwaka wa 2026. Ivyo zoca bituma u Burundi buja mu matsinda yo kurondera itike yo kuja muri kane ya 2027 butiriwe burakina n'ico gihugu. Mu nkuru yanditswe kuri uyu wa 11 kwezi kwa gatatu nubwo itariki 11 n'imwe z'ukwezi kwa gatatu kuri no munsi wa gatatu uheze, ikinyamakuru Foot Africa cyamenyesheje ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Chad FTFA nubwo Federation Chadienne de Football Association ryabuze amafaranga yo gutegura izo nkino mu gihe hasigaye indwi zibiri gusa ngo zibe. Ico kinyamakuru cyace kimenyesha kandi ko FTFA yoba itegekanya gutangaza icese ko yikuye mihiganwa ikemera gutsindwa impaga no Burundi. Hambavu yuko hamwe bofata iyo ngingo byotuma u Burundi bwibandaniriza atacamira igihugu ca Chad gishobora guca gifatirwa ibihano bitoroshe. Nk'akarorero igihe byagishikira mu mwaka wa 2017 kikikura muri CAN, ico gihugu caciye gihabwa ibihano byo kutitabira CAN yakurikiye nuvuga CAN ya 2019 congera gicibwa ihadabu ry'amadolari y'abanyamerika ibihumbi 200. Dufashe ko idolari rimwe ry'amanyamerika rishobora rivunjwa ibihumbi 7 by'amafaranga y'amarundi, ayo madolari ibihumbi 200 yoba angana n'imiliyoni 140 z'amafaranga y'amarundi. Urumva ko karakanoti gafadika kanoti kanini. Aho ushatse kugeranya kugira ngo wumve yuko ari amafaranga menshi ni nkuko no bibuse ko u Burundi yo igihe butari bwaronke stade Intwari bwahora buja gukota ikibuga hanze bukariha ibihumbi 10 by'idolari. Urumva yuko akanoti gafadika gashobora no kubafasha no gutegura izo nkino mu gihe bariko bashaka kwikora mihigano kubera ko babuze ingene bategura inkino. Novuga boca basibihiganwa baca bongerako bagatanga n'amafaranga yo bafashije no mu gutegura iryo higano bo kwitabiriye. Mwomenya ko naho bifashe gutyo umumenyereza Raoul Savo uwo mugwi serukiragihugu wa Chad Lesao abandanya kumenyereza abakinyi bakinira mu gihugu mu ntumbero yo kwitegurira izo nkino. Kubwiwe abona ko bitarahera, abona yuko akeneye ko yitegura kugira ngo azoze gupambana n'igihugu cy'u Burundi hamwe Federation yo muri Chad yohitamo kubaha kanoti bagategura izo nkino. Ndabibutse ko urukino rwa mbere utekanijwe ku munsi wa gatatu itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu kuri Stade Olympique Marshal Idriss Déby Itno iri Injamena ku mugwa mukuru w'ico gihugu ca Chad. Hano mu gihe urukino wo gusubiriza rutekanijwe ku munsi wa kabiri itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu kuri Stade Intwari mu gisagara ca Bujumbura, aho yumvikana ko ari ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. U Burundi bwo ntashobora kumenya imyiteguro yabwo, ariko nayo twayimenya tuzoheza tubashikirize. Tukibaza ruti ubwo u Burundi bwo kwizera ko bizogenda ukunyene canke Chad zava yisubirako maze itanga kanoti ku mugisha w'igihugu hanyuma inkino zikinwe. Wo ubyibaza ko iki? Duhuriye muri commentaire dusangire ivyumvira. Nimba utaragura akajezi ku mugisha w'igihugu u Burundi ntamba mu rugamba, ndondera kuri iyi numero ubona ha munsi genda kubwira ingene woyironka ku giciro ciza maze zoje Stade Intwari zoje kuraba urukino rushajije neza cyane.
Iyo nimero ushobora kwimpamagara ko kandi kugira ngo cyo kwamamariza ibyawe biciye kuri no rubuga rwa Wifi Sport, haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, kuko ibintu byawe tubibwiye abantu basanzwe dukurikirana ushobora kuronka abakiriya benshi. Iyo nimero ni gutenya 257 31 78 64 61 ni plus 257 61 78 64 60. Waruzi ko kugira ngo utere imbere mu buzima bisaba kujana n'iterambere rigezweho? Abongereza bati time is money, mu Kirundi naho ngo umwanya n'amafaranga. Ubu umaze kuvyibonera, ushobora kubura umurimyi akora uburimyi bwagutse, ukenera kuvomera imirima yawe ndetse no kwipompa mu ntumbero yo kwirinda indwara n'ivyonyi kugira ngo ibiterwa byawe bikure neza maze uronke umusaruro ufadika. Ivyo bihora bigusaba kumara iminsi n'iyindi uzungurukana ipompa mu mugongo, uburuhe, umwanya n'abakozi ukoresha bakagutwara amafaranga menshi ndetse n'umwanya wo kuba wagiye kwinjiza andi mafaranga. Ariko humura, ikibazo cyawe twagitoreye umuti. Twakuzaniye ipompa yo mu buhinga bwa none. Iyo pompa ubona muri video ikaba ishobora kugufasha gupoma umurima ungana n'amahegitari 3 mu kiringo cy'isaha imwe gusa. Ifise moteri ishobora gukoresha ilitiro imwe y'igitoro gusa ku munsi wose igahera ikirakora. Waruzi ko mu kiringo c'amasaha 2 gusa iyi pompa ibe igufashije gupompa no kuvomera ahantu wokoresheje abakozi 200 mu kiringo cy'iminsi 10 gusa? Ukaba ukeneye iyo pompa canke ufise icyo ubaza kubiyerekeye, duhamagara bisanzwe canke kuri WhatsApp kuri iyi nimero ubona kuri iyi video, nuvuga gutenya 257 68 305 358. Ushobora no kurisanga mu gisagara ca Bujumbura neza na neza mu Kamenge kuri Terminus. Si ibyo gusa, turakuronsana ya fumbire yitwa Nitiplan, ya yindi imaze iminsi ifasha abarimyi kwimbura byinshi no kurinda imirima. Murimyi nawe mugwiza mwimbu, nimutangwe no kujana n'iterambere mu gukoresha ipompo, maze umunwa wose uronka icyo ufungura, umufuko wose nawo uronka icyo ubika. Urashaka kuba umusirimu mu gutwara utwawe duteke neza kandi ukambara ukabegwa? Kaze muri Keke Handmade. Muri Keke Handmade dukora amasakoshi mu budede, tugakora n'ubudede canke ubuye bwo kwambara aho ushaka hose, haba ku maguru, mwizosi, ku maboko n'ahandi. Tugukorera agasakoshi canke akadede kawe ku gipimo wifuza kandi mu kiringo gito cyane. Tugukorera amasakoshi ari mu mabara atandukanye bivanye nawe wifuza kandi ku giciro kitavuna. Komande yawe ishobora gukorwa mu kiringo kitarenze indwi. Ukeneye kumenya amakuru yiyongereye, ushobora kudusanga hagati mu gisagara ca Bujumbura muri Galerie Parisien, inyubako iri kwibabara ryitiriwe Patrice Lumumba, aharabana ni banki BCB, neza na neza hepfo y'igituro cy'amabisi byerekeza mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura, kiri hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ni muri nivo ya mbere hejuru ya kave kuri nimero 15A. Ushobora no kuduhamagara kuri gutenya 257 65 12 99 72 plus 257 65 12 99 72. Haba kutuma usanzwe no guhamagara bisanzwe, cyangwa turonda kuri WhatsApp gutenya 257 77 igihumbi 67 plus 257 77 1067. Migeme, erega gushaza nawe vyokubera. Na umusore ugahayemo impano umukunzi wawe ni ikimenyetso cy'uko umwitayeho, eka mbere nawe yongereza ugwa gukunda. Hamwe na Keke Handmade, tekera utwawe neza wongera ushaze. Mwari kumwe nanje Willy Fridirambona, Antazira Wifi. Kinyamakuru ni Wifi Sport na WFI Sport, ikorera kuri Facebook na YouTube. Murabona igyo mu mirimo yanyu. Bye bye, hasta la vista. Ciao.